Bakunze ibijwi rya Amerika, turabasuhuje aho muherereye hose ku isi. Tubahaye ikaze kandi kuri uru rubuga twabashyiriyeho rucishwaho amakuru y'ijwi rya Amerika mukunda muri benshi. Nimujye kure. Turashimire ko mwandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikaze makuru yo kuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na Diana Nininahazwe. Mu Burundi, President Evariste Ndayishimiye yashize ku mugaragaro imigwi y'abantu yemeza ko ari bo bari nyuma y'ikena ry'igitoro. Akandiketa ati naho muzarico gitoro Uburundi ntibushoboye gukirira mutoria ugasanga n'indongozi abivuze byarabaye. Uyu ni President w'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Mw'irya nino kw'isi abayisilamu baguye mu rugendo rweranda ruheruka kubera muri Arabia Saudite bageze ku gihumbi. Naho muri Kenya, President w'ico gihugu William Ruto yatangaje ko agiye gukorana ibiganiro n'urwaruka rumaze iminsi mu myerekano. Idonido yano makuru yose ni mukanyisa. Aya makuru yacu tuyahere muri Arabia Saudite, aho ibiharuro bishasha vyatanzwe n'abategetsi ba Misiri vyerekana ko abayisilamu baguye mu rugendo rweranda ruheruka kubera muri Arabia Saudite barenze igihumbi. Abategetsi ba Misiri babiri batanze no makuru ntibashime ko amazina yabo atangazwa, bavuze ko abenshi mu baguye muri urwo rugendo ari abanyagihugu bakomoka muri Misiri. Abo bategetsi bemeza ko abanyagihugu ba Misiri baguye muri Arabia Saudite ari n'imiburiburi 630. Benshi muri aba baciye bashingurwa muri ico gihugu nk'uko aba bategetsi babandanya kubivuga. Bemeje kandi ko benshi mu basize ubuzima muri urwo rugendo rwabereye i Mecca bahitanywe n'ubushuhe bwinshi hamwe n'imisunikano y'abitabiriye urwo rugendo. Abategetsi ba Arabia Saudite kugera ino saha naco baravuga kijanye n'izo mpfu, gusa bavuze ko basubije inyuma abaharurwa mu bihumbi bari baje muri urwo rugendo badafise impapuro zibemerera kwinjira muri Arabia Saudite. Benshi mu banyagihugu ba Misiri barashoboye yamara kuhaguma atamusha bafise, ari nako guhava babura amahoteli n'imihana bahungiramwo ubushuhe bwinshi. Mu nyuma ubwo bushuhe burabahitana. Ibihugu bimaze kwemeza ko abanyagihugu bavyo bapfiriye mu rugendo rweranda ngaruka mwaka rwa Islam ni Misiri yemanga ko yabuze n'imiburiburi 630. Indonesia yabuze 165, Ubuhindi bwabuze 98, Amerika yabuze 2. Hari ariko n'ibihugu bitatanze igitigiri cabo vyabuze nubwo vyemeza ko vy'ukuri vyababuze. Ivyo navyo ni Yorodania, Tunisia, Maroc, Algerie hamwe na Malaysia. Ijwi rya Amerika duce tubandaniriza mu vy'intambara ya Ukraine n'Uburusiya. Ubushikiranganje bujejwe kwivuna abansi mu Burusiya bwagirije Amerika kugira uruhara mu gitero cahitanye abantu 3 barimwo abana 2 gikomeretsa abagera kwijana. Itangazo ryasohowe n'ubushikiranganje bwo kwivuna abansi mu Burusiya rivuga ko ico gitero Uburusiya bwemeza ko cagabwe na Ukraine kibwegeka no kuri Amerika kubera misile zakoreshejwe ari izo Amerika yahaye Ukraine. Iryo tangazo rigira riti iki gitero ca misile zatewe n'ibigirankana ku banyagihugu bo mu gisagara ca Sebastopol kiri mu ntara ya Crimea kiri ku gatwe ka Amerika kuko niyo yahaye izo misile Ukraine. Ni igitero kandi kibwirizwa kubazwa Ukraine. Ibikorwa nk'ibi ntibishobora kwijana. Intara ya Crimea yabereyemo ico gitero muribuka ko Urusiya bwayigaruriye mu 2014. Ukraine kugera ino saha naco iravuga ku vy'iki gitero, eka na Amerika naco iratangaza. Ijwi rya Amerika, Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turacari mu makuru agezweho irya nino kw'isi. Tuyabandanirize i Nairobi muri Kenya, aho President w'ico gihugu William Ruto yavuze ko yiteguriye gukorana ibiganiro n'urwaruka ruharurwa mu bihumbi n'ibihumbi rumaze iminsi rukora imyiyerekano gwiyamiriza iduzwa ry'amakori n'amatagisi. President Ruto yagize ati urwaruka rwacu rwarifatiye mu minwe ibirabana n'igihugu cabo, barakoze ibikenewe vyose kugira ngo bagwanire demokarasi. Ndabishimiye cyane. Tuzokorana ibiganiro kugira ngo turabe ingene ibibazo mwashize habona bitorega umuti, twongere turabe ingene twokorera hamwe nk'igihugu. N'ubwa mbere President William Ruto agize ico avuga kuri no myerekano ikaze iri kwibera mu gihugu cose. Muri rusangi ni myerekano iri kuba mu mutekano ku munsi wa kane, ariko polisi yamijaguye ivyuka vyokera mu maso y'abayikoze yongera ibashwiragiza ikoresheje amazi afise umuvuduko munini. Abantu babiri baramaze
kuirwamwo abarenga 200 barayikomerekeramwo. Abayitunganije basavye ko abakozi bose bogira egeregere ku munsi wa kabiri. Leta Kenya yari yashizeho umugambi wo kuduza amatagisi ivuga ko ari ngombwa ko ayo matagisi aduzwa kugira ngo ishobore kuzuza igihengeri c'amadeni ifise no kuronka amafaranga ikoresha itarinze gusaba amadeni mu makungu. Reka ibiyaga binini vya Afrika tuyahere mu Burundi, aho perezida w'ico gihugu Evariste Ndayishimiye yashize ku mugaragaro imirwi ine y'abantu yemeza ko ari bo batuma igitoro kitaboneka. Inkuru y'ijwi ry'Amerika yateguye icaye ku bakunzi bayo mu Burundi, mwisomerwa na Thierry Ndayishimiye i Kigali mu Rwanda. Perezida Ndayishimiye avuga ko mu gihe leta y'u Burundi ikora utwigoro kugira ngo ntihagire ibidandazwa vya nkenerwa bibura mu gihugu, haracari bamwe mu ndongozi bamenyereye kunguka byinshi badakoze, babuze ibidandazwa harimo n'ibitoro ko bitokwinjira babeshe ko intwaro igomba ikombogwe. Yagize ati ibidandazwa vya nkenerwa ntibibuze kubera ubukene bw'amafaranga mvamakungu mu Burundi. Ikibuze ni umutima wo gukunda igihugu ugashira imbere inyungu zawe. Perezida Ndayishimiye asigura ko hari indongozi mu gihugu besha bigatuma haba abanyamitahe badashikana ibidandazwa vya nkenerwa mu gihugu. Jewe ntabwo gutwara ibihanga mwandagije mwebwe nyene nabonye ibintu byinshi. Muri cambere nabonye nuko Barundi biyorobeka, Barundi turiyorobeka, ivyo tuvuga sivyo dukora. Niyumvira none twokora iki kugira ngo tuve muri ubwo bwiyorobeka. Avuga kandi ko mu byamaze kwibonera muri iyo myaka ine n'abarundi bigira intore mu maso yiwe, ariko kandi mu bikorwa byabo bagwanya iterambere ry'igihugu. Perezida Evariste Ndayishimiye anavuga kandi ko amaze gutahura ko abarundi bashaka kujya batarushe. Yatanze akarorero ku barundi bamwe bamwe baja ku masoko ataco bashoye, bagategera abashoye ibyo babiriye akuya, bakabarahira ko ico bazanye batakidandaza. Aho yatanze akarorero ku borozi b'inka n'abazigurisha mu masoko batuma ibintu bizimba ku isoko. Hariho abaciye bagira ubundi bwenge, narababonye nabo nyene, aho hari umugabo atondana inkoni ku isoko ashoye inka atazi iyo yororewe. Wewe woroye inka warushe uyahirira ugize ngo urashoye akakwagira kushika mu isoko ngo nije nshora. Inka yayigurisha 600,000 bakagukubita 400,000 agatwara 200,000. Umukuru w'igihugu yerekanye ko mu bindi bizingamitse ubutunzi bw'igihugu hari indongozi zishira imbere inyungu zabo zikibagira iz'igihugu. Aho havugwa abagwizatunga n'indongozi ziboheye amaboko imugonga igihugu bakoresheje ikinyoma. Avuga ko bamwe bakoreshwa na banki igihugu bashaka ko mu Burundi hatera ukugarariza ubutegetsi. Kuko kubona hatera igihe hakaboneka umuntu ashobora kuvuga ngo ntimuzane igitoro i Burundi hagira habe kudeta, akagenda akabuza abantu ngo nimutange dokima y'ubwato burimwo igitoro. Umurundi akandika ikete ati nawe muzane ico gitoro Uburundi ntibushoboye gukirira butoriha, ugasanga n'indongozi abivuze. Ukabona umuntu ubwato bataguye kuvoma nk'igitoro akandika ikete ati kura kubwo bwato i Burundi no byarabaye. Yatanze urugero rw'abagwizatunga bamenye ko hari umwe muri bo yahawe amafaranga mvamakungu aje kuzana ibitoro, baca baja hamwe bamuha ayo yocungutse ko kugira ngo areke kuja kukizana. Patiri Nizigimana Daniel nawe yashikirije uturanga tune abarundi bategerezwa gukurikiza kugira ngo Burundi butere imbere. Muri ivyo harimo kuzigama agateka k'umukenyezi kugira ngo ntatakaze iteka ryo kwibaruka hakaguma ari nkingi y'ubuzima. Hari n'ico asaba indongozi. Ni ukubaha ubuzima. Ubuzima ni katihabwa, ni ingabire y'agakura. Ari nico gituma n'ivyo biraba amategeko yo kurorinda bitovugwa mu gihugu cacu twabinginze. Kandi kubera twashize Imana imbere nta nkeka yuko tuzokingira ayo mabi ntaheze ngo dushikire washikira igihugu cacu. Patiri Daniel avuga kandi ko agateka kabubakanye gakwiye gukingirwa kugira ngo n'ibibondo byabo bikingirwe. Uwo mukozi w'Imana akaba yateye akamo indongozi kwamirira kure ivyiyumviro biriko birakwiragizwa ku isi byemera ko abahuje ibitsina bashobora kubana canke abantu bakabana batemera ko umukenyezi azokwibaruka. Ivyo vyiyumviro ntibihuye n'umugambi w'Imana, ariko kandi uwo mupatiri akaba yasabye abarundi kuvyara b'imiryango n'igihugu bashobora kurera. Ijwi ry'Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda turabandanya n'ibiganiro tubafitiye.
ndabasuhuje ndewe Eugenie Mukankusi mbashimiye ko mwahisemo kubana natwe muri kiganiro bungabunga ubuzima. Indwara yibasira insoro zitukura z'amaraso ni indwara y'amaraso y'uruhererekane mu miryango. Iyi ndwara irangwa n'imiterere idasanzwe y'insoro zitukura z'amaraso, ikaba ishobora gutera ubuke bw'amaraso mu mubiri, ububabare bukabije, ubundi burwayi ndetse no kwangirika kw'ingingo z'umubiri. Iyi ndwara ifunga imiyoboro, ikabangamira ugutembera kw'amaraso, ari nabyo biganisha ku kubabara bikabije. Ikigereranyo cyo ku rwego rw'isi cyerekana ko abantu bakomoka muri Afurika, mu burasirazuba bwo hagati, muri Aziya y'Amajyepfo bafite ibyago byinshi byo kwibasirwa n'iyi ndwara kurusha abandi. Abagera kuri 25% mu bantu bo muri Afurika y'Uburengerazuba n'iyo hagati bifitemo utunyangingo sano twabo ibimenyetso byo kuba barwara indwara yibasira insoro zitukura z'amaraso. Duhereye muri Uganda, aha ni aho indwara y'insoro zitukura z'amaraso hari imbogamizi ikomeye mu bice by'icyaro, aho abantu batarayisobanukirwa nk'uko bitangazwa n'inzobere. Muri kamwe mu duce twibasiwe cyane na sickle cell mu burasirazuba bwa Uganda, umugore ukiri muto ubana n'iyi ndwara arimo kongera umuhate mu kwigisha no kugira inama abaturage ku byerekeye iyi ndwara yibasira amaraso. Barbara Naburo amara igihe ku bitaro bikuru bya Mbare mu burasirazuba bwa Uganda, abaganira n'abarwaza ndetse n'abarwayi, cyane cyane abana bihutishirijwe kuri ibi bitaro ngo bavurwe nyuma yo gufatwa n'indwara yibasira insoro zitukura z'amaraso yitwa sickle cell. Nk'umuntu nawe ubwe warwaye sickle cell, Naburo asobanukiwe neza ibyo aba bantu barimo gucamo. Tebantwala ng'ekintu ekikulu nti nange nsobola kola ki kusoma bane. Bigeraga bambona nk'umuntu w'ingirakamaro, mbese nk'uzakura cyangwa se ukwiye gushyirwa mu ishuri, ko bajyaga babwira mama ngo abana bameze nkanjye ntabwo bakura, ntitwakwiga, yewe ntidushobora no kubyara. Rero nk'umwana mama yanyitayeho ndetse ngize imyaka 12. Yajyaga ntegera tagisi imvana mu cyaro cy'iwacu, akanyibutsa kujya kwa muganga no kunywa imiti muganga yabaga yanyandikiye. Nyina umubyara Agatha Nambuya yibuka uburyo umutwe ndetse n'amaguru n'amaboko by'umukobwa we byatangiye kubyimba amaze ibyumweru 2 avutse. By the way, you have to work so hard. All the time, you have to look at her. First of all, you must know that she's blood. There is, I think, how can go Akauka. They change bloods. After that, you see the child swelling. And he feel everywhere pain. And he can cry all the time. And that's what I saw that time. All the time I have been in the hospital. Nyina wa Naburo avuga ko batewe ishema n'abuzukuru 3 umukobwa we yibarutse ndetse n'umurimo akora nk'umujyanama. Abishishikarijwe n'abayobozi b'ibitaro, Naburo yinjiye mu itsinda ry'abakozi b'urwego rw'ubuvuzi mu rwego rwo gukora ubukangurambaga n'ubuvugizi ku gusuzumisha abana indwara ya sickle cell hakiri kare. Muganga Juliana Beso ni umuyobozi w'ishami ry'ubuvuzi bw'abana akaba n'umushakashatsi ku ndwara ya sickle cell. On average, most of these children will start falling sick between the ages of 6 to 8 months. So by the time the child reaches less than 10 years, the child will have been admitted several times if we do not give some of these preventive drugs. Byambare bita ku barwayi babarirwa mu magana baza kuhafatira imiti baturutse mu byaro bibikikije. Benshi muri bo bahabwa umuti wa hydroxyuria ugabanya ibihe by'uburibwe bukabije n'izindi ngorane. Mbere y'uko yuzuza imyaka 2 yararwaraga, ariko ntitumenye indwara arwaye. Twayimenyeye ituturu ubwo yari afite imyaka 2, hanyuma kuva ubwo dutangira urugamba rwo kumwitaho kugeza n'ubu. Umwe mu barwayi muganga Beso yitaho ni Elungati John ku myaka 23 ukigaragara nk'umwana kubera igwingira mu mikurire. Previously, like maybe 5 years from now, families would have. Navuga ko ari umuti w'agatangaza kubera ko wahinduye uburyo twita ku bana barwaye sickle cell. Twari twarashobewe ugakurikirana umwana, hanyuma yagira ku myaka nka 12 agatangira kujya arwaragurika cyane,
ku buryo nawe ubwawe watangiraga kubabara. Rero iryo hungabana ryose ubu hydroxyurea yarivanyeho, yorohereza rwose ubuzima bw'aba barwayi. Iyi ndwara ya sikoseli ishobora kugwingiza imikurire mu gihagararo yiganje mu turere dukunze kwibasirwa na malariya, cyane cyane muri Afurika no mu Buhinde. Ishami rya Loni ryita ku buzima OMS rigereranya ko indwara ya sikoseli muri bimwe mu bice bya Uganda ihiganje ku kigero kiri hejuru kugera ku ijanisha rya 45%. Mu gushaka gusobanukirwa byinshi ku ndwara y'insoro zitukura z'amaraso, twaganiriye na muganga Hajar Maman Nasir, inzobere mu buzima rusange ya Abuja muri Nigeria. Ibi nibyo avuga ku bwiganze n'imicungire y'iyi ndwara muri Afurika. Sickle cell disease is an inherited blood disorder where there is a defect in the hemoglobin. First of all, oxygen is needed for our body to function properly. And a hemoglobin is... Sickle cell ni indwara y'amaraso y'uruhererekane mu miryango, aho haba hari inenge mu nyubakamubiri ya hemoglobin. Mbere na mbere, umwuka mwiza wa oxygene uba ukeneye kugira ngo umubiri wacu ubashe gukora neza. Hemoglobin rero niyo modoka itwara iyo oxygene mu mubiri. Iyo hari iyo nenge muri hemoglobin, ituma umwuka wa oxygene utagera hose mu mubiri, ibyo bigatera umubiri kugira ibibazo. Mbere na mbere rero, iyi hemoglobin niyo ituma amaraso agira umumaro mu mubiri. Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara niyo ifite umugogoro munini w'indwara ya sickle cell ku mugabane wa Afurika, kandi Nigeria ni ifite umubare munini w'abarwayi b'iyi ndwara ku isi hose, aho buri mwaka abana bari hagati y'ibihumbi 150 na 200 bavukana indwara ya sickle cell. Icyo ibyo bivuze ku mubiri ni uko insoro z'amaraso, ubusanzwe insoro zitukura z'amaraso zikoze nk'uruziga kandi zirorohereye ku buryo amaraso abasha gutembera mu mubiri nta nkomyi, agakora umurimo wayo. Ariko ku ndwara ya sickle cell ikibaho ni uko insoro z'amaraso zigenda zigakomera, zikamatira, aho kugira ngo zigumane ya shusho y'uruziga isanzwe y'insoro zitukura z'amaraso, ziriheta zigafata ishusho y'umuhoro cyangwa se iy'igisate cy'ukwezi, ari naho havuye inyito ya sickle cell disease. Bitewe n'iyo shusho rero, insoro z'amaraso zimeneka byoroshye. Ubusanzwe uburame bw'urusoro rutukura rw'amaraso ruzima ni iminsi 120 ruri mu mubiri, ariko ku rwamaze gufatwa n'indwara ya sickle cell rumara hagati y'iminsi 10 na 20. Izo nsoro zarwaye rero zishwanyagurika byoroshye, zigafunga imitsi y'amaraso, ibitera ibibazo byinshi mu mubiri nk'iyangirika y'ingingo zo mu mubiri. Ingingo zikunze kugerwaho n'izo ngaruka ni umwijima, impyiko, urwagashya ndetse rimwe na rimwe n'amaso. Uburyo bw'imivurire buratandukanye. Ubusanzwe ni ukugabanya uburibwe nk'uko nabivuze mbere. Abayirwaye baca mu buribwe bukabije. Kugabanya uburibwe rero nicyo kibanze. Kuri ubu hari ubuvuzi bwa burundu, ndetse ni nabwo rukumbi bubasha gukiza birambye indwara ya sickle cell. Ubwo nabwo nibyo abantu bazi nko guterwamo umusokoro. Ubundi buvuzi bwose bwo kugabanya uburibwe, antibiyotike, inkingo, kongererwa amaraso, ibyo byose biri mu buryo bwo kuvura indwara ya sickle cell kandi buraboneka. Ariko ikigoranye cyane ni ubu bwo guhindurirwa umusokoro, kubera ko burahenze cyane kandi busaba ubumenyi buhambaye n'ibikorwa remezo bifatika. Ibikorwa remezo biboneye bigomba gushyirwaho ku buryo niyo haba hari urwaye ashobora guhita avurwa. Inyigisho n'ubukangurambaga nabyo bikeneye kongerwamo ingufu kugira ngo abantu barusheho gusobanukirwa n'iyi ndwara, ari nako bashishikarizwa kwipimisha ngo bamenye uko bahagaze. Mariama Endimi ni umubyeyi w'umunyanigeriakazi ubarizwa mu Bwongereza, wavukanye indwara y'insoro zitukura z'amaraso. Mu gukurana iyi ndwara yahuye n'ingorane nyinshi z'ubuzima. Aradusangiza ibyo yanyuzemo muri ubu burwayi n'icyo bimusaba buri munsi ngo abeho ubuzima butanga umusaruro. Sickle cell is quite a common illness that affects, according to the Sickle Cell Society, 1 in 4. Indwara ya sickle cell nk'uko bitangazwa n'umuryango Sickle Cell Society ni indwara ikunze kugaragara cyane, aho umwe ku batuye Afurika y'Uburengerazuba 4 aba ari uyirwaye, n'umwe ku birabura 10 bo mu karere ka Karayibe akaba ayirwaye. Kuri nge ingiraho ingaruka mu byo nkora byose umunsi ku wundi. Reka tuvuge ko umubiri w'umuntu muzima utarwaye ukora ku bushobozi bw'100% buri munsi. Uwanjye ushobora kuba ari 50%. Nanirwa vuba cyane, mpora mu buribwe bukabije, ariko byanteye kurushaho kwihangana
kandi numvira umubiri wanjye, nkafata akanya nkaruhuka mu byo nkora. Nanirwa vuba cyane nk'uko nawe ubyumva. Bisaba rero ko nkora ku muvuduko muto umunsi wose n'icyumweru cyose. Ingorane ikomeye cyane yo kubana n'indwara ya sickle cell ni uko yihishira cyane. Nshingiye ku byo nyuramo ntabwo ingaragaraho. Abantu benshi iyo bandebye ntibahita babimenya ko ingiraho ingaruka buri munsi. Nkasanga rero kugera ku rwego abandi bantu babasha kukumva ubu ari byo mbona bigoye cyane. Kuri ubu maze igihe kinini ku buvuzi bwo kumpindurira amaraso. Uko ibyo bikorwa, bafata amaraso nko ku kigero kiri hagati ya 60 na 70%, bakakuvomamo, hanyuma bakaguteramo ayandi mashya yavuye mu batanga amaraso. Ibyo ni ibintu nkora buri kwezi kandi byamfashije gukomeza kubaho mu buryo bwanjye. Ikindi, uba ufite imiti ihoraho ufata buri munsi, kandi niyo waba wifuza kubyara umwana, sinibwira ko kuba urwaye sickle cell byakubera imbogamizi yo kubikora. Ntekereza ko icyo uba ugomba gukora ari ukumvira umubiri wawe, ukumva imbaraga ufite uko zingana, ukamenya icyo ubashije gukora. Kubera ko uko byamera kose umwana wawe niwe uza mbere y'ibindi. Ugomba rero kwiyitaho rwose, ugakora uko ushoboye ku buryo ubuzima bwawe buba ku rwego rwo hejuru rushoboka, ku buryo ubasha kwita ku byo umwana wawe akeneye. Si igisebo. Abantu benshi muri Afurika bafata indwara ya sickle cell nk'igisebo, kandi siko biri rwose. Si indwara yakubuza gushakana n'uyirwaye. Ibyo ari byo byose, icy'ingenzi n'ubwo wifuza gushakana n'uwo wumva wishimiye kubana nawe, menya uburyo ishobora kukugiraho ingaruka, uburyo ishobora kugira ingaruka ku mahitamo yawe ari imbere, waba uhisemo kubyara cyangwa kutabyara. Ariko byose birashoboka. Wowe iyiteho kandi wumvire umubiri wawe mbere ya byose. Wari uzi ko buri wese afite imiterere y'ururimi yihariye? Kimwe n'ibikumwe, indimi zacu zifite ibimenyetso bidasanzwe bituranga. Ururimi rutarwaye rusa n'ibara ry'iroza. Akugara keruruka gashobora kugaragara ku rurimi rwawe mu gihe udukoko twa bagiteri n'ibiribwa byafashe mu tuntu tumeze nk'uduheri duto tuba ku rurimi bita papiye. Izi papiye hari ubwo zibyimba ndetse zigatukura. Nk'uko bitangazwa n'inzobere zo mu kigo Cleveland Clinic cyo muri Amerika, ibi akenshi bitera impumuro mbi mu kanwa, yewe byanagutera ikizibakanwa. Kugira ngo rero wirinde ko ururimi rwawe rwaba umweru, sukura mu kanwa uko bikwiye kandi unywa amazi menshi. Ijwi ry'Amerika ni no ngaha duce dusozerera amakuru twari tubafitiye muri kano kanya. Kuri mikoro no muhinga bw'ivyuma